Niteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri ino mbonesha kure yacu kandi yanyu Muhuza TV. Uyu n'umwanya tugiye kubagezako amakuru y'ibiriko biravugwa bigezweho ngaha mu gihugu c'u Burundi. Ahari amakuru tuza kugaruka kuri vyinshi bitandukanye cane cane ku biriko biravugwa ku manama akomeye cane ariko arabera mu biro vy'umukuru w'igihugu kwa Ntare House, aho bariko bariga ku bibazo bihanze igihugu c'u Burundi. Ni ibibazo kandi tuza guhuza n'igisata c'ubutungane ndetse n'igisata c'agateka kazina muntu, ariko kandi hakazamwo n'umutekano w'abanyagihugu muri rusangi. Muri ino misi ariko haraba uruhigi rudasanzwe rwa bamwe mu badokiteri bo mu gisata c'amagara y'abantu. Aba bakaba bafatwa bunyuruzwe n'abakozi b'iperereza, abandi muri bo baranyegeye. Muti rero nibi none vyoba biriko biva kuki? Abo badokiteri boba bariko bazira iki? Ibi bintu biteye ubwoba cane, bigiye gutuma n'ivyahora bihuka mu gisata c'ubuvuzi mu gihugu. Tumaze kubona iryo fatwa ry'agasakisaki ry'abo badokiteri, ni mu gihe twahisemo gukora amatohoza yimbitse. Gushika ubu tumaze kumenya ko abadokiteri 5 aribo bapfungiwe mu biro bikuru vy'iperereza, abandi benshi bo baracahirwa buhongo nk'uko tuza kubibona imbere muri ano makuru. Muri rusangi abo badokiteri bariko bazira ibiyago bayagiye muri groupe WhatsApp yabo ya sendika basanzwe bahurikiyemwo, aho bariko bashimangira igikwiye gukorwa kugira agashara k'umuganga mu Burundi kisununure, kugira umuganga ahabwa agaciro, ivyotuma bigabanya umurindi w'abaganga baja hanze y'igihugu kurondererayo ubuzi, bikongereza kandi akanovera k'ubuvuzi mu gihugu. Muti none leta yoba ishaka kubatera ubwoba kugira baceceke? Kubera iki iperereza ririko ribiruka ko mu kubafata babanyuruje ata n'imitahi bahagarika ihari? Ubwa mbere tubanze tubamenyeshe ko abamedecins generalistes bose bo mu Burundi bafise sendika bahurikiyemwo yitwa SMEJEB. Iyo sendika isanzwe irongowe na Dr Aimable Ndabereye, icegera ciwe akaba Dr Eric Kaneza. Imbere yo kubandanya tubanze twibutse ko mu mwaka w'ibihumbi 2024 umushikiranganje w'amagara y'abantu Ridwine Baradahana yaheruka gushikiriza imbere y'inama nkenguzamateka ko igisata c'ubuvuzi mu Burundi cugarijwe n'ibibazo vy'imishahara, kuko abaganga benshi baguma basohoka igihugu bakaja mu bihugu vy'akarere ka Afrika y'ubuseruko canke mu bindi bihugu vya Buraya aho bahembwa neza. Ico gihe umushikiranganje yaciye avuga ko bariko batunganya ivyo kongereza agashahara abo baganga, kuko uno munsi mu Burundi umuganga ahembwa amafaranga y'amarundi atarenga 457, amafaranga adashika n'amadolari 100 buri kwezi. Mu gihe mu bindi bihugu vyo mu karere ka Afrika y'ubuseruko abaganga bariko barahabwa amahera menshi cane. Umushikiranganje Ridwine Baradahana yari yaciye amenyesha ko mu kurindira ko bitunganywa neza ibitaro vyo birongereza agashahara abaganga babikorako. Ariko naho umushikiranganje yabishikirije ntigeze asohora urwandiko rubishimangira, ivyo bikaba vyaratumye hari bimwe mu bitaro vyongereza ku gashahara abaganga babikorako, ibindi ntivyabikora, ubona nako atani igitigiri c'amafaranga yategerezwa kongerezwa cari kizwi. Mu bitaro vyaciye vyongereza ku gashahara twotanga akarorero ka Hopital Mutaho, aha akaba ari mu ntara ya Gitega, yongereje umuganga 500 y'u Burundi, naho nyene akitirirwa prime. Twavuga kandi ko nka Hopital Regional de Gitega nayo nyene yarongereye iyo prime y'500 buri muganga. Izindi hospitali tumaze kumenya ko zari zatanze ako ga prime ni Hopital Rumonge, Hopital Ngozi, Hopital Kayanza, kumbura n'izindi tukiriko turakora ko amatohoza. Abaganga rero bamaze kubona ivyo bintu bitateguwe neza, baciye bakorana muri ya sendika yabo bumvikana ukuntu botangura gusaba canke kwisubiza agateka kabo baravye n'akazi bakora, bakaraba n'ukuntu ubuzima buguma buzimba mu gihugu c'u Burundi. Mu kwezi kwa 10 k'umwaka uheze w'ibihumbi 2024 niho batangura gukora amanama menshi. Intumbero z'ayo manama zari ebyiri. Ya mbere, kurabira hamwe icokorwa kugira abaganga b'abarundi ntibagume basohoka igihugu c'u Burundi, kuko umurindi w'abaganga basohoka usigaye uteye ubwoba. Ica kabiri kwari ukurabira hamwe igikwiye gukorwa kugira amikoro y'umuganga yisununure, niveau de vie, kugira aguma atekanye aho ariko arakorera, kuko uno munsi umuganga ashobora gutonda
ku bitaro vya leta akamara umwanya urume rumara kuko aca yirukira gukora ahandi kugira ngo bikunde ahangane n'amafaranga ashobora kumumaza ukwezi n'umuryango. Ivyo rero bikaba bituma nko mu bitaro vya leta hibonekeza ubukene budasanzwe bw'abadokiteri, abagwayi rero bakahabonera amakuba. Ni mu gihe kandi inyuma y'iyo nama yakozwe abagize iyo sendika baciye bapfundika ko kugira biha agateka n'igisata c'ubuvuzi gitera imbere, abaganga bose bakwiye gufatwa kumwe, baba abakorera muri leta canke mu mavuriro y'abigenga. Baciye bumvikana ko umuganga yohembwa amafaranga y'amarundi imiliyoni 2 buri kwezi ku masaha 8 y'akazi buri munsi, bisigura amasaha 40 ku ndwi. Ugiye gukora izamu ku murango nawe agahabwa amafaranga ibihumbi 50 cyo kimwe n'uraye izamu ry'ijoro. Bivanye n'ivyo bari bapfunditse mu nama, abarongoye sendika baciye basaba abaganga bose bakorera mu mavuriro y'abigenga ko bokwandikira abakoresha babo babasaba ko guhera ku igenekerezo ya mbere Kigarama umwaka weze w'ibihumbi 2024 botangura kubahemba umushahara w'ayo mafaranga imiliyoni 2 harimwo ayo mafaranga 50 kuri buri zamu bakoze, bitagenze uko bagahagarika akazi. Abarongoye ayo mavuriro yigenga bamaze kubona abaganga babandikiye nka bose baciye babatunganiriza. Aho twovuga nkamwe mu mavuriro tumaze kumenya amatohoza yacu harimwo Kira Hospital, Polyceb, Clinique Saint Joseph iri mu Kigobe mu Ibujumbura, Clinique Cezeri, Polyclinique Nouvelle, Polyclinique yahoze ari Polyclinique Centrale de Bujumbura, Lana Neurological Centre Medicale Giramahoro, Centre du Cœur, Polyclinique Medicale de Kinama benizindi. Abaganga bakora kuri ayo mavuriro yose baratunganijwe neza ku misara yabo y'ukwezi kwa Kigarama umwaka uheze. Nubwo amavuriro yitavye ako kamo mu gutunganiza abaganga bahakorera, harayandi yanse gutunganiza abaganga ari nayo ishobora kuba ari intandaro y'inyuruzwa ririko rikorerwa abaganga twovuga nka Polyclinique Baho na Solisi. Tugaruke kuri Polyclinique Baho. Iyi iri mu Kajaga, ifite statut ya Hôpital National naho ari privé. Riserukiwe imbere y'amategeko n'umurwizatunga Adrien Ndikumwe nayo, akaba n'umunyamitahe mukuru muri ivyo bitaro, nayo umuyobozi w'ubuvuzi akaba ari Beatrice Nkurunziza. Abo babiri nibo tumaze kumenya ko bari inyuma y'irifatwa ry'agasakisaki ririko rikorerwa abaganga abakandi bagakorana n'iperereza ry'u Burundi. Aha hasigaye kumenya niba rero koko muri leta harimwo ubushikiranganji bw'amagara y'abantu bazi kino kibazo kiriko gishikira bano baganga canke ko batarakimenya kugira babatabare kuko biteye isoni mu gihugu. Tubandanije muri Polyclinique Baho hari hasanzwe hakorera abaganga 3, Solisi naho ari 3. Abo bose barandikiye umukoresha wabo bamusaba gushira mu ngiro bimwe mu vyari vyapfundikiwe muri sendika yabo. Aha umukozi yabishuye ko bariko baravyiga, ariko bararindiriye inyishu barabura. Mu nyuma baranditse amakete yo kugabisha ko bashobora guhagarika akazi wa mukoresha wabo yigumiye mu gacerere. Babonye batariko batunganizwa, abaganga baciye bahitamwo guhagarika akazi guhera mu kwezi kwa mbere uyu mwaka. Gushika ubu kuri ivyo bitaro haciye indwi 3, murantunga haciye indwi 3 hatagira umuganga. Umukoresha rero amaze kubona ko abo baganga bahagaritse akazi, yaciye atangura kurondera abandi baganga boza kuhakora, ariko ntivyamworoye kuko abaganga bose bari bafatanye mu nda mu kumwishura bati nta wundi muganga yoza kuhakora, banza utunganize barya bahahora. Aha rero niho haciye hatangura ibiyago muri groupe WhatsApp ya sendika y'abaganga. Muri no groupe bagumye bayaga cane kuri kino kibazo cyo kuyagateka, bakagaruka cane kuri ivyo bikwiye gukorwa. Bamwe bakaguma basaba bagenzi babo kuguma bafatanye mu nda muri uko guharanira impinduka. Nubwo bayagira muri groupe WhatsApp yabo kandi harimwo abaganga babegereye cyane ubutegetsi barimwo nka ba Maneko, baca baguma batanga amakuru mu iperereza ibiriko bihavugirwa. Ivyatumye bamwe muri abo baganga baca batangura gufatwa. Aha abamaze gufatwa bose n'abaganga bashikiriza ivyiyumviro nkoramutima muri iyo groupe WhatsApp. Uno munsi bakaba bafatwa bagirizwa ko bariko bagumura abandi. Nkuko twabandanije kubikora ko amatohoza muti ivyo byifashe gute?
kuri ubu muri kino gihe tugiye kurabira hamwe ahatanguriye rino terabwoba ririko rikorwa n'iperereza n'abamaze gufatwa. Nk'uko biri mu matohoza yakozwe, iryo terabwoba ryatanguriye ku mukuru wa sendika y'aba baganga Dr Aimable Ndabereye. Uwo yarahamagawe n'iperereza ku igenekerezo ya 21/0 uyu mwaka. Mu nyuma baciye bahamagara Dr Joseph Miburo aserukira iyo sendika muri Bujumbura. Bose batwawe mu iperereza, basabwe guhagarika ibiriko bitegurwa muri iyo sendika yabo. Baciye barekugwa uwo munsi nyene. Aho niho iterabwoba ryoba ryaratanguriye. Mu nyuma iperereza ryaciye rirondera Dr Eric Kaneza asanzwe ari icegera c'urongoye iyo sendika y'abaganga ngaha mu gihugu. Mu kumurondera rero Dr Eric Kaneza ariko basanze ari hanze y'igihugu mu rugendo rw'akazi. Bamaze kubura Dr Eric Kaneza baciye bafata umukenyezi wiwe bubakanye ku igenekerezo ya 28/0 umwaka w'ibihumbi 2024. Amasoko yacu mu iperereza akatumenyesha ko uwo mukenyezi bamutegetse kubwira umugabo wiwe guhagarika ivyo biriko bitegurwa muri sendika. Umukenyezi we yaciye arekurwa. Uruhiginyezina rero rw'abaganga. Abaganga batanu nibo bamaze gufatwa, bose bapfungiye ku cicaro gikuru c'iperereza hafi na Katedrale Regina Mundi i Bujumbura. Nk'uko biri mu makuru dufitiye ivyemezo, naho bafatwa bunyuruzwe atamita y'abahagarika ihari. Umuganga wa mbere yafashwe yabaye Dr Nazayire Ndereyimana asanzwe arongoye akarere k'ubuvuzi ka Fota mu ntara ya Mwaro. Dr Nazayire yafashwe ku igenekerezo ya 27/0 uyu mwaka. Yafatiwe mu gisagara ca Bujumbura aho yari mu vy'akazi. Aha yaciye atwarwa mu iperereza. Imodoka y'akazi yarimwo yaciye isubira inyuma yonyene n'umushoferi. Umuganga agira kabiri yafashwe ni Dr Ruragahiye Pierre Claver. Uyu yafashwe ku igenekerezo ya 30/0 uyu mwaka. N'abakozi b'iperereza bamukuye aho akorera mu bitaro vy'ababikira biri muri komine Musongati. Uwugira gatatu ni Dr Asheri Igiraneza akorera kuri hopitali Gahombo mu ntara ya Kayanza. Uyafashwe n'abakozi b'iperereza nawe ku igenekerezo ya 30/0 uyu mwaka akuwaho yakorera. Uwa kane ni Dr Chongera Desire akorera kuri hopitali Mpanda. Nawe yafashwe n'abakozi b'iperereza ku igenekerezo ya 30/0 uyu mwaka akuwaho nyene asanzwe akorera. Uwa gatanu ni Dr Polycarpe Ntakiruta. Uyahora akorera kuri hopitali Mivo iri mu ntara ya Ngozi. Uwo nawe nyene yafashwe n'abakozi b'iperereza hirya y'ejo ku igenekerezo ya 31/0 uyu mwaka bamukuye kuri ivyo bitaro. Mu gufatwa yahamagawe n'umubikira kuri ivyo bitaro amuhenda ko amukeneye. Gushika ubu nk'uko twamaze kubivuga, bamwe mu baganga baranyegeye ntibagitonda ku buzi. Abo bishoboka nabo bamaze kuyanyaga kuko babona ko bashobora kunyuruzwa bakagirirwa nabi. Ibi bintu biriko biraba birateye isoni ku gihugu. Ikibazo c'imishahara nico gihanze ibisata nka vyose mu gihugu c'u Burundi. Tugiye mu gisata c'ubuvuzi hoho vyarunyutse kuko abaganga bose baguma basohoka igihugu. Nta baganga baboneka mu bitaro vya leta. Eka ivyo biheruka no gushimangirwa n'umushikiranganje w'amagara y'abantu aho yemanga imbere y'inama nkenguzamateka ko ico gisata gihanzwe n'umushahara muto uhabwa abagikoreramwo, ibitumwa baca birukira hanze y'igihugu kurondera aho bobaha amahera menshi. Uno munsi rero biragoye gutahura ukuntu abo baganga baca bahigwa buhongo mu gihe bariko baragerageza guhagararira agateka kabo kandi bariko bagwana no kugarukira akanovera k'ubuvuzi mu gihugu. Naho biruko mu rwego rw'igihugu rw'abaganga, Conseil National des Ordres des Médecins du Burundi rusanzwe rujejwe kuraba uko muganga avura akurikije amategeko, ari narwo rujejwe guhagarika umuganga yakoze amakosa y'akazi, ariko bikaba bigaragara ko urwo rwego rw'abaganga narwo rwihoreye ruraba ibiriko biraba. Benshi rero bagasaba inzego nkuru z'igihugu harimwo n'umukuru w'igihugu ubwe Nyenicubahiro Varisito Ndayishimiye, ubushikiranganji bw'amagara y'abantu guhagarika ibiriko bikorerwa abaganga kuko uretse ko bihungabanya agateka kabo ngo bigiye gutuma n'ivyahuha bihuhuka mu gisata c'ubuvuzi mu gihugu c'u Burundi. Tukaba kandi dusaba umurwi CNUDH
ujejwe agateka kazina muntu mu gihugu gukurikiranira hafi ico kibazo c'abaganga bariko baranyuruzwa abandi bahigwa buhongo hirya no hino kuko bimaze kugaragara ko umutekano wabo ushobora guhungabana. Nayo rero amakuru yaragezwe ko muri kano kanya ufyonde subscribe canke sabone niba utari wafyonda ko kugira ngo toje ucikamwe na dushikiriza usangize ano makuru bagenzi aho bari hose kugira ngo nabo baje baraba mu bambere bashikirwa nabiriko biravugwa bigezwe ko nga mu gihugu c'u Burundi yo muri politike agateka kazina muntu imigenderanire n'andi makungu ndetse n'ibindi byinshi bitandukanye. Ni Umuhoza TV rero Imana ibahezagire mu bikorwa byanyu vya misi yose muriko murakora.